Muramutse message nasomye uno munsi ijanye n'umujene avuga ati ushitse hanze il faut kwiadapta nagomba mere nk'ugira extension yiyo. En effet na cyane ugiye mu bihugu vy'Iburayi, ku bihugu vy'Iburayi abantu benshi yagiyeyo abafise umugambi wo kuba permanent. Sico kimwe kumbura ni mu Barabu biragoye, ibihugu bimwe vyo muri Afrika biragoye, ariko nanyene ugerageza uko ushoboye bo kwiadapta. Ikintu cambere ubishoboye nico n'ururimi rwaho, bien sûr nko nabivuze nko mu Barabu ntibibyoroshe kuciga, mugabo mu bihugu vyinshi bagiyemo vy'ivyongereza, Canada cyangwa Igifaransa, Canada na Burayi, za Australia mu vyongereza n'ibindi, ukihata kabisa kugira mission numero 1 number 1. Mission ya mbere ukaba kwiga icongereza nk'ururimi rwaho locale, très important, ruragufasha kwiyintegra. Uvyo kugira umenye si kuja mu ishuri gusa, no kuja mu buzima, donc ukarondera integration. Ari nk'ahantu hari eglise kuko kuza kubona nk'abarundi n'abanyarwanda ugasanga ngo bafise eglise y'abarundi, bafise eglise y'abanyarwanda, bari kuvuga mu kirundi mu kinyarwanda muri Amerika. Ariko vyiza rondera eglise locale, nuja kuri eglise ugende kuri eglise locale uvuga icongereza. Mu ntango ntavyo uzotahura, mugabo buke uzotenda bitahura. Usome ibitabo, hari ibitabo bitari complexe, utangure kuri ivyo vyoroshe, cyangwa igitabo usanzwe uzi nka Bible nk'akarorero, aho gusoma yo mu Kirundi usome yo muri gorurimi, kubera uzi content mu Kirundi uca kwegerako. Je giswahili naciza amfete nkoresheje Bible niko novuga, kubera Bible natashobora gutahura kuvuga mu Kirundi hanyuma ngasoma Giswahili ngaca nkwegerako, nuko ko Kiswahili mimi nijifunza kwa kusoma Biblia. Ok, sawa. Donc ukiintegra ukiga ururimi ama eglise kwishure, hari ibintu byo guparticipa ufite nk'abana nubwo wobukuze, habasabye ko bagira komite kuva kugenda rimwe rimwe utuma ivyo bariko baravuga mugabo ukazuritabira gahoro uratinduka kimenya icyo utazi ukabaza ntugira isoni mu vy'ukuri. Hanyuma hageze mu vy'ubuzini bw'ifise ukimujene cyangwa ukuri kose ntiwumve ko hariho ikintu witinyira, kuko kenshi na kenshi gende ukana muri Cape Town tuja kwishura, hari umugabo yagutwabana agambira ngo mwebwe ngo muzakwiga ngo niki wanyu ngo muzogaho muzoronka akazi gute, ndambwira boje reka nige nira nko bumenyi nzomenya aho ndabujana kumure nzosubira i Burundi kumure nzoja mu kindi gihugu babukeneye. Iravetor kubera muri South Africa je nakoze akazi keza cyane kashoye kunosa amafaranga amvanayo, kandi shize n'ahandi izo skills nazikoresheje. Ubumenyi ntabwo ukoresha ahantu uri gusa, no kubukoresha ahandi. Donc ntureka nk'ubwo nk'akarorongo Burundi ngo ntabuzi buhari, connaissance uvanye Burundi ushobora kuzoyikoresha ahandi hantu, kandi naho Burundi biravye mu bisata bimwe uko uciye ubwenge urashobora kugufasha gukora akazi kawe neza. Donc ntiwitinye ngo ibi ni ivy'abazungu bijya ni ivy'abirabure, ibi ni ivy'impunzi byose vy'impunzi. Iyo ubanze gushika mu gihugu by'abazungu barakureka ikintu cyose ukagifita ko access. Ushigene kuja mu gipolisi ukiri mu gisirikare selon imyaka uhamaze n'ubwene gihugu ushobora kugenda. Igihe nashira amafoto y'ahantu nagiye mu nama, sinzi umugabo aguma bisubiramo ngo ni AI ngo ubwo nubwo mu nama bw'ubu online business. Dude bijyana vy'ama online businesses n'ama MLM multi level marketing, je nakubwiye ko ari amafuti anaranavuze ko nta muntu yobijamo. Hari video nakoze urumva ko no kumva ko twebwe nk'abirabure dusuguritse utoja mu nama y'abandi bantu. Mais ça c'est faux. C'est faux. Ushatse kuja mu nama z'abazungu mu kintu ukoramo urashoye kugenda. Bien sûr ivyo bikora kumbure mu bantu bakora ubuzi professionnel, n'ubwo bakunze ko hari ibintu vy'amanama, abadokiteri bari mu nama, abanurse, abateacher, ariko ni gusanga ibintu biri neutre nk'ama organisation humanitaire bafise ama conference. Nta kibuza ko wiga uko bakora bavuga public speaking, ukavyigisha kumbure mu ka groupe local. Ushaka kuvyiga rero nka Toastmasters moyiraba iri mu mavile yose, Toastmasters canke ibintu bita meetup.com n'ahantu usanga bafite ubugroupuscule mu matawuni bwa technology, bwa sociale, bwa philosophie. Aho hantu baba bariko bararondera abantu baja kuvuga aba speakers, kubera hari igihe babiraninga régulièrement chaque mois canke fréquence nk'iyo, ntibabe baronka abantu ba volunteeringa kuvuga. Donc uka volunteeringa ukagerageza ukiyigisha, umaze kubimenya nta kibuza ko ukora submission usanga ibintu bitangwa call for papers. Ico gihe aba bariko barondera ba speakers bazo
vuga muri iyo conference ugiye no kuri internet ukarondera conference kuri migration, kuri biologie, kuri mathématique, kuri education, ku mpunzi usanga ari conference nyinshi mu bisagara vyinshi kandi nk'amezi 6 imbere yayo canke even avant ushobora gusanga bariko barahamagara speakers bariko bararondera abantu bazovuga bakagira submission. Kenshi barashima kumva ibintu bishasha nk'abazungu ni ibintu banare, ingene wazimiye ku ndege rya mbere, ingene wize kutwara imodoka imyaka 30 strugglinga. Donc hari ibintu vyinshi ushobora kuvuga ko kandi novuga na scale ushobora kuvuga ko ni nyinshi, ushobora kuba kuri local school pretty much nka zya presentation abantu bakora ku ishure canke burya bu club wasanga barimwo burya bu club bwo ku mashuri ama club culturel biki. Bo hanyuma ikintu kimwe kituzibira nyene niyo inferiority complexe d'inferiorité. Bon je ndumwirabure sinohagara mu bazungu cyo ne kimwe. Ikindi kijanye n'icyo n'ikintu bita imposter syndrome. Imposter syndrome ni hahandi wewe kubera kumbure wize ibintu tevye canke uje ku university gaciritse ukumva umengo ivyo uvuga nturi certain, ntuzi neza ko ivyo uzi bihagije, ugatinya kuvuga kubera iyo mpamvu. Mbo cyo shimwe mu bazungu sita abazungu babongereza rero iyo you put yourself out there niko bavuga, iyo wagiye ukishira imbere baragutahura, hanyuma iyo batavyumvise ntibagutwenga bashaka kugusubizamo. Kandi ikintu takizi dufata kwaje nk'ikibazo neza ko ari umuntu aswetinga cyane bageze kubaza ikibazo ubasha kuvuga uti ico kintu ntaco nzi, hari umuntu yocishura ngaha muri groupe turi, ntuje kuswaganya besho utakizi kivuze ati ntaco nzi canke uti nzoguhinyisha undi munsi ibintu nk'ivyo canke ati c'est pas ntaco nzi pour l'instant. Ivyo biremewe kuvugwa n'ibisanzwe mu Bongereza, nta muntu abazi ibintu byose kumwe mu Faransa n'abazi byose. Mbo ico ni kimwe imposter syndrome. Obviously uko wiga vyinshi niko itera igabanuka, kumenya vyinshi kugira experience mu bintu itera igabanuka, utagira confiance kandi ku speaking ni kugira niyo confiance yo kuvuga mu bantu. Hano ama conference badatanga umwanya wita Q&A, question and answers, batirirwa babaza ibibazo uvuga ugaca witambukira aho ni sawa kubera ntawe ujya kubaza ibibazo ubwo ni wawe kwaje ngo ndabivuze wishura ivyo utazi ukabireka. Ikindi nk'ama experience personnel nta muntu abigu questioninga ko dufate jewe ndi muri tech mugabo ndimo ndakora nakaze kuko interpreta ku mugoro wa masaha atari akazi ndamaze kuba muri tech biragoye iyo ugiye kuvuga talk iri technical uyitabizi biragora mugabo kandi agiye muri tech usanga ari conference bariko baravuga ku bintu vya experience personnel ukasanga hano uvuga ngo blacks in tech, abirabure muri tech, migrants in tech, c'est pas minority in tech, washitse muri technology gute ugatanga experience wengene wajemwo utiri uravuga ibintu vya demonstration no kwerekana ama program ukavuga uti bon am struggles nagize nk'umuntu w'umwambukira kugira nje muri industry nibi experience personnel you cannot question it. Bo ico cyo kimwe nabijya vyuko interpreta yugiye muri ajya conference usanga abantu bariko bakora ama PhD n'abandi ba docteur bigisha ivyo bintu vy'indimi n'ibiki ugasanga bariko bakoresha une méthode scientifique kumbura utamenyereye mugabo ukavuga jewe ndiko ndavuga pedestrian like umuntu qui a vécu l'expérience cyangwa bikoramwo ukevita jargon ziki academia. Abantu bakina kumenya experience i pratique kuri terrain gusumvya bijya biterminology vy'ibiduguteri. Ico you can do it. Tonge imposter syndrome ico ni kimwe. Ikindi ururimi bien sûr kubera nigiye tuvuga ifaransa ugiye mu bihugu by'ifaransa bangu yo accent yawe siyo, icongereza kivuze ngo accent siyo. Encore une fois mu Bongereza ntabwo bari très strict ku bintu by'ama accent. Et d'ailleurs jewe umunsi wa mbere nabaye invited kuja kuvuga hanze igihugu ndimwo narabaye nerveux ndavuga ndabona telefona umuntu sinzi ko no mwita mugabo mu language expert ibintu nk'ivyo ndamubwira ikibazo ciwanje bakati kuvuga ucogeza kute ko n'ubicuri uri kuravuga gihagije ndamubwira no je mfise ikibazo amfete ngenda kuja muri conference na mfise ubwoba ko batazontahura edaye c'était hari muri Amerika nakanyameka bihinguza ndapanika. Bon acara avuga ati no wewe gumiza uko nyene iyo accent ahubwo ivanze n'igifaransa sinzi ko yayumvise ko igifaransa parallel accent zose zivanze n'indimi nyinshi abantu barayikunda just uppose ntiwihute ko aje hakuno uvuga nihuta cyane ugasanga niyo ndiko navuga ikintu abantu bagitahuye ati upoze uvuge buke buke it's gonna be fine abantu bajya kukumva accent ntacitwaye
ntiwirirwe urata umwanya kuri AXA, ahubwo genda uprepare presentation yawe, ugenda uyivuge, and always put on your smile, okay? Smile. Alright, nivyo novuga, dore muri make ntiwitinye, bien sûr bigusaba ko kameme ugira effort ukiga, ibintu vyinshi kuvyigisha ukuze, n'ibintu vya technologie en fait, uko usoma niko uba umuntu uri informé, umuntu uzi vyinshi uvuga, n'ivyo bibazo bakubaza kubera utaba wabiprepare kenshi na kenshi biva muri memoire canke muri knowledge usanganywe warakuye ahantu, kandi knowledge ntushobora kuyikura muri classroom gusa, kenshi na kenshi uyikura iruhande and all ya class, haba mu bitabo, haba vyo mu movie. Burya ama movie nabo arimo verite, sinzi ko murabona ko ari igihe nshiramo utuntu tw'utu video duto nko muri video kuri YouTube nk'ijya You Cannot Handle the Truth yo Jack Nicholson. Donc culture en general, culture in general, urayishiramo histoire bugesha kugufasha, pana kugucera amafaranga, iswasi no kwanguraje umuntu uja kuyimeasuringa kuri university. Mugabo the more you know, the more ivyo uzi niko bigufasha kugira communication n'abantu mu nzira zitandukanye. Mbo nivyo nagomba kubahanura, mwigire confiance. Sawa, mugire umunsi mwiza. Bye bye.